Rero tugeze mu mwanya mwiza ukumva icimana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo, kuko ibiteraniro byose bigirwa n'indirimbo n'ijambo. Indirimbo twazumvise, rero hageze ko twumva ijambo nyamukuru rya Serugo, Imana Data wa twese. Mu ijambo rero abantu bose baricara, kereka bakamera, ntawemerewe gusohoka, ariko uwinjira biremewe. Gusohoka ntibyemewe, ariko kwinjira byo biremewe. Turahaye kaze pastori atubarikiye bavuganye n'Imana. Kaze. Imana irakoze. Turashimiye Imana rero yatwuguruye umuryango wo kuza hano mu gishingano. Murazi yuko twebwe tutakunda gukora muri meri. Dutanguye gukora muri meri aho bagaburiye aya mashengero muri Mutimbuzi agakukira meri. Imyaka myinshi twakoreye mu ntara ya Bubanza. Nagira ndabe abanyabubanza abo muri karere ka Bubanza na Cibitoke bari hano, ndabe ko bahari. Barahari, bajya barabo turongoye rero nibo batuzi cyane. None rero ntitumenyere kwigisha mu gisagara, nitubatevya mutwihanganire. Sawa. Hanyuma rero turashimiye n'uyu murongozi pastor, yaranezerewe igihe inama yavuga yuko nzoza kubafasha, yaciye aryoherwa. Hanyuma rero n'abakozi b'Imana ashitse hano narabibonye, baratunezererewe, baradukoresha, baduha aho turima. Yesu abahezagire. None rero dusangira ijambo ry'Imana hano mu gitabo ca Yobu. Yobu igice c'indwi, igice c'indwi umurongo wa 16. Iryo jambo y'urufatiro tuyaga kuri iri jambo niryo Mpwemu Yera yashize mu mutima wanje kugira turiyage. Kubaho kwanje ndagukengereye, singomba kuramba. Ehese numumekere kuko iminsi yanje atacimaze. Umuntu ni iki aho umukuza ukamushira ku mutima, ukamugendera uko bukeye, ukama umugeragezana naryo? Niryo jambo, ni jambo dusanze mu gitabo ca Yobu. Yobu ni igitabo c'ubwenge. Ibitabo by'ubwenge ni Yobu, ni Zaburi, ni umusiguzi, n'indirimbo. Tuvyita ibitabo by'ubwenge canke ibitabo vy'imigani. Yavuze rero ubwenge si ibiharuro, si igifaransa, oya. Mu gifaransa avango ni livre philosophique, livre de sagesse. Philosophie rero ni abantu biyumvira, abantu bariyumvira. Umuntu afise ubwenge ariyumvira ati none navuye he, njahe. None rero muri iri jambo Yobu yari yacanganyikiwe, nk'uko uri ngaho ushobora ko wacanganyikiwe. Yobu yari umukirisu mwiza, naho abakirisu batari bwabeho. Yari umuntu yubaha Imana, yatanga ibimazi nk'abandi. Umunsi urizina mu gatondo ngo yumva abana be bari mu munsi mukuru, inzu yabaguye ko bose barapfa, amasanduku 6 muri ako gatondo barayatondesha. Bukeye yumva inka ziwe bazisagase, bazishe. Bukeye atangura kumva indwara, umubiri umuhinduka, aronda, arwara ibihute, acika ibisebe, umuntu amererwa nabi. Abagenzi biyo baje kumuraba bose bakamubwira ati waraguye, utegeza ko waracumuye ku Mana. Naye biramucanga. Netwebwe rero muri iyi si umuntu ashobora gukizwa cyangwa mwebwe mwabatizwe bikabacanga. Uvuye muri Yorodani ukabona amageragezwa, ukibaza ibi biva kuki. Twabonye ko Imana ire mu muntu rero yamuremye ari ikiremwa gifise ubwenge.
ufise uburenganzira bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Icyo kintu rero Imana yadushizemwo gituma Imana yarabangiriye kuduha ubwami. Muri Edeni hari ibiti bibiri, igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Umuntu rero yihutira kujya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, iyo atuma ajya ku cy'ubugingo basa akabaho ibihe bidashira. Atangura kujya ku kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Urumva ibyiza turabifise n'ibibi turabihonje. Tumaze gucumura rero mu rubanza twaciriwe, Imana yacivuga ngo kuko zivyo isi izokumerera ibitovu n'amahwa. Mu byari byaremwe ntibyarimwo abigishira bibiri. None ibitovu n'amahwa ni iki? N'amagaragazwa. Gupfa uzopfa ntakabuza. Amagaragazwa, kurwara, gusaza, intambara. Umuntu wa mbere yararamba yamara imyaka 969, Metusela. Imana kuri Nowa yacigabanya iyo myaka yishikana ku myaka 120. Irongera irayigabanya yishikana kuri 80. Irongera igabanya yishikana kuri 70. Niyo dushitseko. Hari n'abatayishikanako. No kuvuga iki rero? Imana yaturemeye iki rero? Yaduha ikiringo cyo kubaho ngo Imana itugerageze. Niryo rya jambo ku 18 ngo ukamugendera uko bukeye ukamumugerageza na ntajyo. Ukamurabi biri muri we. Imana rero yaturemye idukunda. Twaracize twabonye ko Imana yaturemeye kudukunda. Iradukunda nkuko umwana papa yibaruka abana akabakunda. None abantu bakundira iki? Ugacumukuru baronderera, ukabagaburira, ukabakuza, baguhemba ngahe? Ariko iyo umwana warenganye uravuga ati umwana wanje Yesu ashimwe. Twabonye muri Zaburi 16:3 bavuga ngo uhoraho intore z'Imana n'iz'Imana igera gute? Inezerererwa. Twebwe rero twavutse ubwa kabiri. Hari ukuvuka ubwa mbere, nibyo bavuze muri baririmbye babiririmbye. Kuvuka ubwa mbere umuntu avuka afise kameremere ya Adamu. Mugabo Imana idusaba yuko tuvuka ubwa kabiri. Icyete cya mbere cya Petero 1:3 bavuga ngo twavutse ubwa kabiri tuvyajwe n'urupfu n'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Twavutse ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Wavutse uri umunyeshavu, uvutse ubwa kabiri ishavu rirahera. Ariko iryo savu ntirihera umunsi umwe, turaza kubiraba. Uko umugenda uri ponda, ubwibona ubuponda. Umuntu wese iyo avutse avukana kameremere yiwe. Nta muntu yabyawe n'umugore adafise ingeso mbi. Harabona ingeso zimwe zamuza n'abandi zinyegeye. Ariko iyo umuntu agiye muri Kristo Yesu, ijambo riraguhingura, rikaguhindura, rikakugira umwana mushasha. Turindire kuzoja mu ijuru rero, turiko turategurwa. Twabonye ko dutegurirwa mu muryango w'abana b'iki? B'Imana. Turabana b'iki? B'Imana. Turabavukanye rero. Aba bana kugira ngo Imana ntibacanganye, yabashizeko ikidodo ibashirako mpemu yera. Hari abantu usanga uvuga ngo jewe ngo narakijijwe, ngo ndi mu idini, ndi muri Islamu, undi ati ndi muri Gatolika, undi Adventiste. Nta makuru. Iby'amadini bizokugora. Igikuru wavutse ubwa kabiri, wabatijwe mu mazi menshi, wabatirijwe muri mpemu yera. Kuko umupanegote aravuga ati warabatijwe mu mazi menshi, ati sawa ndiyo. Uja kuruhimba itego mugabo wabatijwe muri mpemu yera, ego uramwumvira. Bibiliya ivuga ngo turongorwe nande? Na mpemu yera. Twabonye rero ko mu Banyefeso 2:11 ko turi mu muryango w'abana b'Imana.
abantu bose bo ku isi yose, ubwoko bwose, intara zose, inzu nyinshi, Imana yatoranijemo abantu bumvira ijwi bagaca bugufi bagakizwa. Abo rero nibo bariko barahingurwa n'umugeni wa Kristo. Ababyumvise mugorora ibiganza. Tuva mu bwiza tuja mu bundi. Nabasezeranije ko uyu munsi rero dushishikara kuraba none umwana akuzwa n'iki. Uri mu muryango ushobora kuba impfunya cyangwa ugakura. Dusome igitabo cy'Abanyefeso. Abanyefeso aho nariko shishikara ndabereka aho twatanguriye ku batari baje mu ndwi hagati. Abanyefeso 4 n'umurongo wa 11 niwo dusoma. Havuga ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubaka umubiri wa Kristo, kugeza aho twese tuzoshikira kugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi rwo kunengeshera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe ijya n'ino n'imiyaga yose n'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza, ariko tube imvuga kuri, turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, ari we mutwe niwe Kristo. Umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifatanisha ingingo zawo zose, kuko igihimba cyose gikora ibango cyagerewe. Kuri we niho uronkwa gukura kwawo, ukubakwa mu rukundo. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Bamwe twebwe rero turi ibitaro, ishengero rigeranya n'ibitaro. Mugabe ibyo bitaro bikagira abaganga bavura muri byo n'abana bo mu nzu, abarwaye n'abana bo mu nzu. Muriko munavyumva? Aha turi mu bitaro, twese twaje kwivuza tugwaye. Iyo umuntu amaze gutora mitende, Imana ikigukoresha ukavura abandi. Yesu ashimwe. Murumva ko ibyo bintu bipanze by'Imana. Bamwe yabatere kuba intumwa, abantu irungika ahantu Yesu ataravuga, bagashiraho urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Abandi kuvugishwa nawo, bagahabwa message ivuye mu ijuru bakatubwira. Abandi bagahabwa kurera ishengero, bakarirera. Murabona dukoraniye hano, umubwiriza bamwita muvyeyi, nukuvuga ashobora kuturera akaturongora. Muri mwebwe haba abafise ingabire zitandukanye. Abavuga butumwa ni abantu bagenda kubwira ubutumwa abandi mu kabare, mu mabarabara, mu mataxivero, mu bitaro. Bajyana abavuga butumwa bakabazana ha mu ngoro kwa data, bakabazanira pastor. Pastor akabarera. Pastor akabarera afatanije n'abigisha. Abigisha ni abantu bashishikara gushiraho rwa rufatiro, bagakuza abantu bakabarera gushikaho umuntu akura. Iyo akuze rero baca bamutuma, nuko ishengero ryubatse. Umuntu yokura gute rero? Bibiri bivuga ngo dushira ubwana. Ni iki gituma umuntu ashira ubwana? Hari ibintu bitatu byerekana ko umuntu yakuze mu Mana. Icyambere, umuntu ari mu Mana ashobora kwigaburira. Ikigira kabiri, iyo umuntu ari mu Mana, iyo arwaye arivuza, akiyumva ko agwaye akaja kwa muganga akivuza. Iyo umuntu akuze arakora akagira ikimazi mu muryango. Urazi gutunga nk'umukungu akazana ubwanwa, urabona basigaye babutereka ukasanga afise ubwanga bubiri, agataha ku mugoroba avuye kuzunguruka mu gisagara avuga ngo we mere atacho wakoze, mere hakuna chakula, mere
vrema uri umuntu w'ubwanwa nta n'icyo wakoze mere aguhimbya. Ndiko biri no mu ishengero, iyo umuntu akuze arakora, umuntu ashobora kwironderera indya. Yesu ashimwe cyane. Umuntu arironderera indya. Dusome icyete cya mbere cya Petero, icyerekana ko umuntu akuze. Nicyo kigwa cy'uyu munsi dushishikara kuvugana. Icyete cya mbere cya Petero 1:2 n'umurongo wa mbere avuga ngo, nuko rero mwiyambura inzigo yose, ubugunge bwose, ubujyajya, ishari no kuvuga abandi nabi kose. Mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwipfuza amata y'iby'imwemu atavanze n'amazi, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza, asanga mwarayumvirije mukumva yuko umwami wacu agira neza. Amen. Turiko turiga icyatumye Imana iturema. Mukurikirane, Imana yaturemye turi ibiremwa bitandukanye n'ibindi. Dushobora gutandukanya icyiza n'ikibi. Hanyuma rero Imana iduha ikiringo tubaho. Umuntu wese yashingiwe ikiringo cyo kubaho ngo imugerageze irabe ko yubaha, imuhindura tuva mu bwiza tuja mu bundi, idutegurira kuzotujana mu ijuru. Muri uko kubaho kwacu rero, Imana yemera ko hari ibintu bidushikira. Twarabiyaza abo twari ku mico twita permissivité de Dieu. Imana irareka ibintu bikagushikira muga bitabigomba. Nkuko Yobu byamushikiye, Imana ikavuga ngo urabona ingene watumye mugeseza kandi ntabigomba. Ugaca wibaza ni gute Imana yemera ko ibintu bishikira itabigomba? Irabirekanye nikaraba abantu bicana, abantu barogana, abantu bakora ikibi, iraba. None ahita bireka. Eva ntiyagiye kwamura icyamwa, yari ihari cyangwa ntiyari ihari? Yari ihari, yarabona. Kurya rero mwamura icyamwa ibona, mugakora ibyaha ibona, namwe irabereka mukababara ibona, kugeza igihe yacyashingiwe mugabo. Kandi ishobora no kubihagarika bivanye nuko uyihamagaye n'iki kuronderako. Iyo iguhaye ikigwa ukacumva, Imana ikirekeraho. Akenshi kukubabara k'umuntu, Imana ikubabaza iriko irakwigisha. Hari umuntu aja mu ishuri ry'Imana akadubura tripura agakwadripura, aya madubura yamahitira kubera iki? Imana ishobora kukwigisha ikigwa cyo gushavura, ikakuzanira umwana kwagasa agushavuza mu nzu. Nutiga gutwenga uti Imana ndabyakiriye, azokuvyonga gushika ishavura ihera. Umuntu Imana ifise ibintu kubonamo, uri umunyabwibone. Imana izobanza igufyonde gushika ubwibone buguheramo. Ico bita brisema. Iragufyonda paka ako kantu. Hari abantu no bashobora guhitira imyaka. Bibiliya iratubwira ngo umuntu yaramaze imyaka 38 ku kidengeri, aryamye ku kidengeri. Yesu amusanze namubaza ati wifuza gukira? Nukuvuga ushobora kuba mu ishengero ntumenye ko unagwaye, urwaye urugeye, urwaye ubwibone, irakureka. Abantu bakakuraba ugapfira mu ishengero. Hari abantu ubona Imana bavuga ngo babaye akahebwe. Kubera iki? Imana yarakwigishije ikagushira mu yambere, ikongera igakubita, nundi agakubita, ukanka kumva, uzohitira wongera uhitire. Ikigwa cy'Imana, ishuri y'Imana. Nta muntu atari mu ishuri rero. Hari abari mu ishuri y'inzara, hari abari mu ishuri y'umubiri, hari abari mu ishuri y'ibyaha runaka. Imana ikavuga ati utegereza kwiga ishuri y'iki kigwa, ukiga guheba inzoga ukazoyiheba pe, ikinyota kigahera. Aho rero ni ishuri ryawe. Ariko ijambo ritubwiye ngo aya mata tunwa, iri jambo ry'Imana ririmo intungamubiri, ibifasha umubiri byose dushobora gukuramo ibidufasha. Umuntu yakuze amenya kwigaburira ijambo ry'Imana. Nk'ubu ndiko ndigisha, hariho umuntu bamubaza bati none watoye iki?
ni irihe jambo ryagufashije ngo vyari biryoshe? Ntiwariye. Ushobora kurya indya nyinshi mugabo umaze kuzirya zigacaho ziteza guca, ugasanga bimwe babijanye mu bideshe bakabijana muri kazu ka surwumwe, ibindi bigasigara bikavamo amaraso, nitrima zigutunga zigagenda mu bihimba byose. N'aya majambo mvuga, hariho ijambo rimwe riza rigaca rigufata. Iryo jambo rimwe ni ijambo niryo rica rigukuza. Uyu munsi ukavuga none kurya umuceri ntiwamuwurya, inzara ikongera ikaza, ubugari ukongera ugakubita ugashirako isombe, ejo ukongera ukarya. Hari umuntu avuga ngo yarariye ntazosubira kurya. Uzosanga abakiriso bavuga ngo jewe ngivyo cyo kuja kwinjira ku wa kane ngo kusubira ku wa gatandatu, none kongeye kurya. Kandi iyo ujya mu rusengero wama witega ibintu bishasha, ushobora kuja gusenga ahantu imyaka 30 ku mwaka wa 31 ku mugoroba umugoroba umunsi umwe ugahura n'ijambo umaze imyaka mu ishengero 30 utarumva. Nyagira umuntu azomenyera Imana ntimenyerwa. Zakariya yaramenyereye akavuga ngo ivy'Imana ndabizi, ngo nemeye kuba ngo ingumba yari yarumenyereye. Umunsi umwe ariko arahereza ngo acahura na marayika amuga ati Zakariya, ibyo wasengeye ngo ndakwishura. Ngo ati bishoboka gute ko madama ashaje? Ati ivyo bireke uca wugarwa umunwa dayeri. Kubera iki? Utemeye ibihanuzi. Imana rero uri kwizamu ryawe igusanga mu rusengero. Uyu munsi rero nkuko twabisezeranye ejo, turiko turiga ingene umuntu yokura mu gakiza. Kugira ukura mu gakiza nukumenya gufatira ijambo ry'Imana ukarikuramo ibigutunga, ugasoma Bibiliya irimo intungamubiri zishika ku buryo bubiri zikomeye. Icambere, Bibiliya nuyisoma guhera mu itanguro gushaka byeshe Yohana, andika uzoronera ikintu bita ubwenge. Andika ubwenge. Bibiliya yuzuye mu ubwenge. Ico ni igifungurwa cya mbere rero. Ubwenge ni iki? Ubwenge uhereye ku itanguriro gushaka byeshe Yohana, genda uhiga ijambo rikwitwa ubwenge. Ubwenge ni impanuro Bibiliya iguha ikakubwira iti rero, kuko niba usoma igitabo ca Rusi ukabona ingene Rusi yabanye nayo nabukwe, biha abagore bakiri bato kubaha bayi nabukwe. Ubwo ni ubwenge. Niba usoma igitabo cyo muri Samweli ukabona ingene Amunoni yagize ukwifuza kwa mushikiwe bagendana, byigisha urwaruka kutagira copinage. Niba usomye inkuru za Dina mu itanguriro ngo yasamaye akaja kuramutsa kwa Shekemu bakamufata ku nguvu, bibyigisha abakobwa kutagenda ijoro. Ubwenge. Uri kurasoma igitabo c'imigani bakakubwira imigani 6 bakati genda wa munyabutewe urawigira ku kimonyo, ingene cipanga cikitondera byo kujya. Reka ubwo bunebwe, kigisha urwaruka n'abantu gukunda akazi, kutarene n'akazi, kwa murondera ubuzima. Nusishikara igitabo c'imigani yo cyo cyitwa igitabo cy'ubwenge, bazokwigisha ingene umusore yirinda ubusambanyi, kizokwigisha ingene gufata ururimi. Imigani 18:21 ngo umunyabwenge yirinda ururimi rwiwe. Ururimi bakakubwira ikibi c'ururimi, bakakubwira ijambo ry'ibirofoke, bakakubwira abantu bidanyango ngo bavuga, bakakubwira ngo ntukamiza akadenge kwa mugenzawe, uhengera indya zihengo hodi ngo uzomushisha. Bakakubwira igenda usoma igitabo c'imigani, kizokwigisha ngo kudatsitaza mwene so, ngo wotumurwana n'igisagaruka kinesha n'inko, ngo ariko utsitaje umugenzi bizokugora. Ugasubira inyuma ukagenda mu gitabo cyo guharura
ukabona ingene abantu bidogeye mu bugaragwa, bidogera manu ngo barahimba manu gushika abantu bidoga. Bageze mu bugaragwa ngo baridoga, baravuga ngo wadukuriye iki muri Egiputa? Iyo uri gusoma bigiti ngo abantu bifuza ibyo muri Egiputa, ngo Imana irashavura ngo kubona munyidogera uzobona imyidogo icari cyo. Icyaci imyidogo ngo ko munyidogeye ntimuzoshika muri Kanani, ngo mwese nzobamarira mu bugaragwa. Kubera iki? Abantu ntitunyugwa. Daimoni yo kudashima. Umuntu agomba kumera nk'abandi, ariko imanu umuntu wese agenda ahabwa amanu uko Imana igenda yimuha. Uzosanga abantu umuntu akaza akabona inzu hano akagira uburoho, wowe Imana yaramuteye iteka mu gisandema, abandi bari hariya mu itenga, none uba hano ku matara kuri kaburimbo, ariko ugasanga ufise uburoho butuma udasinzira, abandi bobo badafise n'akazu atanaka kamwe bafise. Abantu umuntu akabura gushima ibyo ashitseko akamana uburoho, wongera iki? Ariko Imana twese kurya tudasa ntiduca ahantu hamwe. Imana ntiduzuhezagira kumwe, igituntu gituma abantu batanezega ngo banavyibuhe. Yesu ashimwe cyane. Murazi igituma mfise ibiro byinshi? Je no gushima ukondi. Amina. Gorora ibiganza. Abantu dusangira kumeza, mwabonye hari n'indyanja? Nta mavuta njya, nta nyama njya, siko none. Nta mavuta, nta kaboga, nirira ibirengarenga, ariko ko nshima Yesu ngo mu biro byiyongera. Gorora ibiganza. Kubera iki? Gushima no kunyugwa. Urazi kudashima aho wavuye? Urazi ubwenge kiriya gitabo cyo guharura cyerekana abantu ingene ari nkashima mu bintu bishavuza Imana. N'umuntu adashima aho yavuye avuga ati Imana yamaye iki ndayishimiye, wiri gutabute eregura Imana. Nabwo ko ikintu Imana ikunda cyane n'abayigira gute, abayitazira bakayitambira cyangwa ucuma ati ndagushima Mana ko naronse ibi n'ibindi zokongera. Gorora ibiganza abo turi kumwe. Ubwenge, Bibiliya yuzuye mu bwenge bwinshi. Ikuha dusomeza buri 19 ne kuvuga amajambo gusa mbereke icyo biri duhanura ikikuza abantu. Genda uhiga ubwenge rero. Ubwenge dusomeza buri ikintu gikuza umuntu nukurondera ubwenge. Ubwenge bugucisha ahantu abandi bayobewe. Ku musore ijambo ry'Imana iyo risoma riguha ubwenge bwo kwitwara mu busore bwawe. Mu inkumi umutama riguha ubwenge ngo nzoguheka gushika no mu butama. Zaburi 19 umurongo w'indwi avuga ngo ibyagezwe by'Uhoraho biratunganye gose, bihembura ubugingo. Ibyo Uhoraho yashingiye intahe nibyo kwizerwa, biha imburabwenge ubwenge. Ibyagezwe by'Uhoraho ukicara ugatangura ku byagezwe 10, wiwuha Uhoraho Imana yawe. Ntugasenga ibigirwamana, ntugakoresha ibifyiti by'uburyo bwose, wubahe kuziriza umunsi w'isabato. Ku munsi w'isabato ntugakora ibintu biruhisha, fata umwanya wo gusenga no kuyaga n'umuryango. Nabatiza abantu bose ejya muri nyondwi ndabaza nibega abapanegote twebwe turuhuka isabato ngoya. None ubu turuhuka isabato, nimona ko turi mu isabato none turayiruhuka tukigira insinzi no kuzuka kwa Yesu Kristo. Kandi ku isabato nk'umukozi wa leta niwo mwanya ronko kwicana n'umuryango, bakicara bagatekana. Madamu wawe ukamujyana ahantu ufise akaboroshe tukamugurira, ugataha hakiri kare bagasonga ubugari ugasangira n'abana, kuko iminsi yose wahora utaha saa 11. Mugashyiraho amakorasi mukaririmbira Imana, mukarya agatsima mutekanye, kwari ku munsi w'isabato kuruhuka. Yesu ashimwe. Wubahe so na nyoko. Ubwenge bwo kubaha papa na mama. Wubahe ntukice, kwicisha ururimi, ntukifuze iby'abandi, ntugasambane,
ntukifuze ibya mugenzi wawe, kwifuza iby'abandi. Ari umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugabo wa mugenzi wawe, Imana yagusoreye uwo, shima uwo. Nta muntu ashimwa n'uwagomba, burya baragushima cyane nawe ugashima. Yesu ashimwe. Burya mu gushima nta nicyo bita kompromi, muraheberanira, siko none? Ereka nta muntu yoronka umugabo cyangwa umugore ashima muri byose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Umushimiye ubwenge, mugabo umudamu wawe uramurusha ibiro, birashika. Mukabana uko nyene. Ntiyize amashure, mugabo arazi kudandaza. Ni mace niri. Yesu ashimwe cyane. Reka no gushima uw'abandi. Yesu ashimwe. Wagushimye mushimira Imana ko yagucaguye mu bandi. Yesu ashimwe. Gushima, kutifuza iby'abandi. Ubwenge rero ni ikintu kigufasha, kigukuza muri Bibiliya, kwamucunguza muri Bibiliya. Igituma Imana yavuze iryo jambo, ntukibe akantu ka mugenzi wawe, ntugasambane. Ati none n'indambuza, nta nusambane, hari iki cyatumye Imana ibikora. Kuko mu busambanyi niho imizimu y'uwo muntu ikwinjiramo, ukifatanya n'abandi bantu imikosho, wuguriye umuryango w'abadayimoni. Nicyo gituma iri jambo ry'ubwenge ukwiye kwa muri soma. Rero ikigira kabiri tudatebeje, twavuze iby'ubwenge: gukunda ibyagezwe, kwirinda ubunebwe, gusenga ubudasiba, gufata ururimi, gukunda abavukanyi bawe, gukundisha Imana umutima wawe. Nukuvuga harimo ubwenge bwinshi. Ikigira kabiri harimo amasezerano. Iki amasezerano. Dusome muri Yohana. Ni ibintu bibiri ugenda uhigayo. Yohana, mbaho akarorero kamwe icyo uzohigayo muri Bibiliya bikagukuza. Turiko turiga gukura mu Mana mu gihe tukirindiriye kuzoja mu ijuru. Ikintu kidukuza havuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Yohana 14:1. Yohana siho navuze. Yohana 14:1 avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi. Iyo imuhira kwa data hari inzu nyinshi. Iyo ziba zitariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe mubariho muba. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi gikuza umuntu rero ni amasezerano. Kugira ubwenge bugufasha kwigenza neza muri iyi si n'ibihagije. Amasezerano. Uwatwigishije ku munsi wa gatanu yigishije ku masezerano, kwizigira ibizoba. Yaduhaye akarorero, atugiye mu isare, umwana w'umutegetsi wo mu gisagara hano akagenda mu isare, akahashima umukobwa yahora ku isombe, ngo hamu uwo mukobwa yamaze kumuresha, hanyuma ngo akavuga ati jewe barandeheje, narehejwe mu gisagara. Hanyuma rero ngo asigara ry'isombe araba ku isaha, avuga ati bucamanuka Bujumbura, nanje nzoba mu kizungu. Bucamanuka mu gisagara, nanje nzoba mu kizungu. Yesu ashimwe cyane. Naho ndiko ndaryiza isombe, narehejwe n'umuhungu wo mu gisagara. Umusore wo mu gisagara bucamanukana. Yesu ashimwe. Natwe rero twararehejwe n'ijuru, buca tugenda. Amina. Dufise ivyizigiro. Muri Bibiliya hari ibyizigiro. Amasezerano wamusoma, mfise inzu mu ijuru. Nimba ntanze cya 10, ndiko nagira icyo nkora. Nimba mfashije umukene, Imana iranyandikira. Niba nkoze amasengesho yo kwisonzesha, hari ibintu Imana inyongerereza. Niba nkoze igikorwa runaka, hari ikintu Imana nayikora mu ijuru. Kuko umushinge wose Imana ishiraho n'ugukizwa. Iyo umuntu twese turakizwa tukihana, mugabe igitsibo tuzogikorera. Hari ibitsibo,
hariho umushinge wo kujya mu ijuru twese tuzojayo mugabo hari icyo bita uturusho Imana yatubikiye. Nkukurya umunyeshuri yama akora ikibazo bakamuha birote iriho ibiharuro, geography, entrepreneuria, natwebwe dufise birote kuri iyi si. Imana iragushiraho amanota yo kuja gusenga, amanota yo gufasha umuntu ikigandaro, amanota yo gufasha ku rusengero, amanota yo kwitangira abandi ku kazi. Burya ibyo ukora byose no ku kazi ka leta Imana iravyandika. Kajya ka leta ubona hari umuntu avuga ngo cyangwa umukozi wa leta ngo bampemba amahera. Hari ikintu ukora cyo kwitangira ku kazi ugikora ku bw'izina rya Yesu. Muze muraba bakizwa beza. Iyo uri umukizwa mwiza ku kazi baragukunda. Bagukundira iki? Kuko uri umukizwa ugamburuka. Bijya Yesu azobiguhembera. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu Imana gitakara hasi. Uje ku rusengero wacerewe Imana iragukura amanota. Muri korari ukaza ukaririmba mugabo ukaza ukaririmba ukongera ugasohoka ukaja hanze kwitaba telefone bakuraho inota rimwe. Haje uri mu bugabo utera igipindi bakuraho inota. Nuraba abantu bari hanze. Ubu hari abantu bariko barata amanota. Hari abari mu gikoko cye batumye n'umukozi w'Imana n'abandi bariko barazunguruka gusa baragutwara amanota. Kwizigira ibizoba. Imana yadusezeraniye amazu. Imana yadusezeraniye kutuzigama. Ngo ntutinye. Yesaya 48:8 ngo ndi kumwe nawe. Ntugire ubwoba, ntukihebure. Yesaya 46 ngo nzoguheka gushika no mu butama gushica usensimvi. Batwigishije yuko mu ndwi hagati abatari baje ngo Imana iraheka ngo mama yaraducukije ngo ariko Imana ishishikara kuduheka gorora ibiganza. Haleluya! Ayo no masezerano ari muri Bibiliya. Imana igumi kudodesha. Dede igumi idodesha gorora ibiganza bati Imana shishikara kumpeka. Imana iraduheka. No mu butama ba mama baraducukije mugaye Imana ishikara kuduheka. Imana ishimwe. N'amasezerano meza ngo nzoza kubajana ngo aho ndi mubariho muba ngo humura ngo sinzobasiga nk'iki nk'imfuvyi nzobarubikira nde umwitsa ngo uwo mwitsa niyaza azobarongora abashikane kukuri kose. Ayo ni amasezerano. Muri Bibiliya rero urondera amasezerano akagufasha. Ikindi kizigama umuntu rero amaze gukura iyo arwaye amenya ko arwaye. Soma icyete kigira 2 cy'Abikorino 13. Icyete kigira 2 cy'Abikorino 13 umurongo wa 5 havuga ngo bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera. Bari mwebwe mwiraba mbega ntimwiyizi nimuzi yuko Yesu ari muri mwebwe. Ikintu cyerekana umuntu akuze cyambere twabonye ko yigaburira ijambo ry'Imana akamenya kurondera ubwenge buzimufasha mu kintu runaka akeneye kandi akamasoma amajambo y'ivyizigiro amushoboza kugira ngo imiyaga ntimutembagaze. Ikintu kigira 2 umuntu akuze yama yisuzuma. Kwisuzuma birakenya mu ishengero. Ugasanga umuntu numukizwa mugabo ntiyama yisuzuma. Mbega ndagwaye. Niki cyerekana kugwaye? Nukirya nta peti. Iyo umuntu agwaye ntanwa amazi, malaria, umuntu agwaye malaria n'amazi ntayanwa. Wowe nta peti y'ijambo ry'Imana. Nta nubwo wumva hari ijambo ridudubiza muri wewe wosoma. None wumva utagwaye. Wewe kwa Mungu niyo winjira wumva atamunezero wagakiza. None ntumva kugwaye. Hari ibintu bigaragaza kugwaye. Isuzume wumve. None urumva ufise apeti y'ijambo ry'Imana. Urumva ufise apeti yo gusenga. Iyo umuntu agwaye ntanwa amazi rero yagakiza no gusenga. Iyo ugiye imbere y'Imana ukubita amaso ugaca wugurura. Mana yo mwijuru ugaca wibuka amadiri wiriwemo. Nta nyota yo kwicara imbere y'Imana yarahetse. None wumva utagwaye. Ikintu cyerekana ko gwaye nuko utagira inyota y'ijambo ry'Imana, nuko utagira inyota yo gusenga,
nuko utagira inyota yo kuba mu ishengero ry'Imana. Abantu b'Imana ubabonye nta n'umunezero kibagiramo, umunezero waraheze muri wewe. Abakizwe ubabonye ubona nk'abantu basanzwe ku rusengero na pastor n'umuhagake na mwarimu ntumuramutsa. Burya iyo umuntu amaze kurwara nakunda umukozi w'Imana. Umuntu arwaye ntaramutsa nabandi, umenga yarashishwe, agenda umenga yarashishwe hekenyamenye. Kubera iki? Nta munezero w'agakiza. Kuko ubwami bw'Imana si ubwo kurya no kunywa gusa, nubwo umunezero muri mwemu. Nta munezero muri mwemu kigira wewe. Nabikiguhimbara. Uragwaye. Ufise ibikomere ntavyo umenye. Hari aho usanga umuntu arwaye ibikomere kanaka yamubwiye ijambo yararibitse. Ico ni igikomere ntiyatura, n'uwo muntu ntamwaturiye, n'Imana ntayaturiye. Urazi ko abantu bagendana ibikomere. Kanaka ndamwanka, muri korari ndamwanka, abakizwa basigaye bankana ku buryo ari n'abataramukanya, abantu barankana b'Imana, mukanya ukumva ngo amin amin, uti amin amina, ufise ibintu wabitse wewe. Amina amina yayiki nkiyoye. Ufise umuntu wanka. Mungu hagati twize guharira. Twavuze ko guharira umuntu bidasaka gusaba imbabazi. Uramuraba ukavuga uti nkuko Stefano yavuze ngo babare ntibazi ko bagira gute icyo bakora. Nirwo rufatiro rw'umukizwa. Hajya abantu naho yo bari umuntu ari mu idini wa kera. Hari igihe umuraba mu mwemu ntarakura tu. Naho yo bari hejuru hariya. Hari ibintu akora. Kavuga uti umuntu aracyari umwana mu mwemu. Nuzomucira urubanza uzocuba uti ntazi cyakora murindire. Hajya naraharenganye, je narakuze ndaharengana, reka mureke na wazoza nsange. Burya abantu ntidukurira rimwe. Kana ko gasanga n'umwana mu mwemu ntuzumukengere. Wowe uzoco winumira gusa ati ntarakura. Hari umuntu atisuzuma ngo amenye ko yoba yarakomeretse yikure mu mubabaro. Wenda ubona ko hari ikintu cyagukomerekeje wewe. Nubona ko ari ikintu cyabaye. Igituma abantu batagikizwa nibiki? Nibikomere basanga mu ishengero. Kandi kibabaje nuko umuntu arwara ntamenye ko arwaye. Iyo ndwara kirwa yipropaja pandemi. Hari epidemi na pandemi mu abanyeshuri mwe. Pandemi ni njabuka nzuzi. Se epidemi ni seti ni pandemi. Umuntu akomereka ntamenye ko yakomeretse. Umuntu aroga ntamenye ko ari umurozi. Ibikomere. Umuntu akuze arivuza. Umuntu akuze aratura. Umuntu akuze asaba imbabazi, mbabarira. Imbabazi zaraheze mu bantu. Ni bande bagisaba n'imbabazi? Reka gusaba imbabazi sukudonda byose byo mwakoranye. Abagabo n'abagore ntaho ugisaba undi imbabazi. Cisha mijambo ati muta ibyo babonye bitameza mbabarira. Atari ubujyaje. Harunda kubwira ngo wamumba imbabazi. Niko bigenda. Reka umwana w'umuntu yamacumura. Ni bande bagisaba imbabazi? Umuntu arakora ikintu akavuga ngo urakora ukugomba. Urakora ukugomba. Akabwira chef de korali ngo njyamika ntumpagarike ngo ahubwo njyamika. Urumva ko kajambo kagahanyuzo. Ubu biri mu bantu kibaza akabwira chef de korali ngo ngugomba mpagarike ngo ahubwo uranjyamika. Abantu baragwaye kandi ntibivuza. Umuntu akwiye gukura akivuza agafata imiti. Nta muntu akuze bafata ngo akiri binini. Nabashingiye naho umwana wanje narindeze twamuha imiti akacayishira munsi y'igitanda. Mama akaja kumuhiga ati ingu mumfashe tumuha imiti kandi akuze. Mugabo Imana ishimwe yarahavuye arayikunda arayifata. Yesu ashimwe. Urazi ko uri umuntu akuze ukanka kunywa umuti kandi uwubona. Yesu adufashe. Dusome umwana akuze Mateo 5 umurongo wa 13. Mateo 5 umurongo wa 13. Hiyo umuntu akuze twabivuze arakora. Imana yaturemeye ikintu gikomeye tukwiye gukora. Mateo 5:13 avuga ngo muri umunyu w'isi ariko iyo umunyu yeze uburyohe ubu kiryoshwa n'iki?
ntacu ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyogwa n'abantu. Muri umuco w'isi igisagara cubatse ku itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Ntawodomeka itara ngo baryubike k'igiseke, ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Imana ishimwe. Muri umunyu w'isi iyo umuntu ari mu muryango akwiye kuryohera abandi. Bwira mu cyati ryohera abandi, ryohera abandi. Urazi muri famiye, amina, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muri korari ryohera abandi, amina. Uri ku kazi ka leta ryohera abandi, uri muri taxi vero ryohera abandi, uri umushoferi ryohera abandi bashoferi, uri umusirikare ryohera abandi basirikare. Haleluya. Urazi umuntu w'umupapa ingena ryohera abandi. Yesu ashimwe. Urashika imuhira uti hudi, madamu nawe uti karibu, kugira ngo muryoshye ikiyago madamu muryohera abantu. Haleluya. Muryohera iki? Ugaca wivugira ati hudi, madamu wewe koko wagukunda ati karibu, agaca ati muradu kubyozanye. Madamu akaryoherwa rakaza agenda nk'imbata buke bukaze kuza kukwakira, agenda buhoro buhoro. Babana batoya bakamuza imbere, papa nawe ukatugenda ugafata fure buhoro buhoro, wigendesha buhoro buhoro nyene kugira biryohe. Amina, amina. Seri wabakata ati seri karibu seri, oti sawa, amina. Madamu akakujana muri saro ukamanika ibirenge, abana agakura ibirato. Uwo ni umunyu. Amina. Ko nukuryohera abana. Madamu akagutwaza ikote, siko none, abana bati ni sawa, siko none. Agaca aterura amazi akajana muri dushe, siko none. Akakunyukura abana bakabema ati mama janya amazi, agiye kunyukura mutama. Haleluya. Nukuryohera abana, ukaryohera umuryango. Muhejeje gufungura rero mugashiraga bakoze ati Mana uri Imana, Mana uri Imana. Mutamakazi mukajamo n'abana ati Mana uri Imana. Ababanyi bose atumva kwa mutama ingene biryoshye. Haleluya. Niko kuryoha, mugaba karyoha, mu muryango akaryoha, abana bamukikuje ku meza batera amakorasi bagafungura atakuryana. Nukuryohera abandi. Umwana akaryohera umuryango. Umwe akoza ivyombo, siko none. Undi akagenda gusuma, siko none. Undi agacumba, siko none. Undi akoza ivyombo, undi akabarakoropa. Urazi umuntu mubana mu nzu akaguma yicaye no kugomba kumugaburuka mubishira mu kanwa. Baba sore usanga ayigwa azunguruka ati mere ataca ariko arakora. None uwo mwana yo kuryohera. Sa umwana toza ivyombo yo kuryohera. Ryohera abandi, gute ryohera abandi. Bumunyu uryohera abandi. Iyo umuntu yakijijwe ari mu muryango araryohera abandi. Haleluya. Kurusengera akaryohera abandi. Haleluya. Ugasanga mu isengera abantu baryohe ateye ikorasa akaryohera abandi, siko none. Ibyo kwa dukenye niba dukeneye sabufu uti genda itanze ndayitanze, erega uraturyoheye utukuye ku musaraba. Yesu ashimwe. Suko uturyohera none utwari dufise uruhagarara none uciyitanga, none nuri umunyu nubu turyoheye, nubu ritara kuri twebwe n'abandi bakurabirako bakavuga ati yaryoheye abandi. Nico rero Yesu yaturemeye tukirindiriye tumunyu wize. N'abantu bazovuga ati tugiye mu apanegote, abapanegote barakundana, ugiye mu rugo rwa apanegote umva biryoshe, ariko unya dusote usanga abantu barashishwe. Nta na Yesu ashimwe. Umuntu asoka yiruka hunga, sinzi icyo muhunga, ni muramukanye tamahoro y'Imana. Muramutse mu ati amahoro y'Imana, ati ryohera abandi. Tugomba dusenga Imana. Yesu ashimwe. Ninda munavuga ati je uryohe bwaraheze, jewe sinyizi kwigaburira pastor, ati je bibiyo nyibonye Bibiliya irananira kuyikuramo ijambo ry'Imana, naguciye agace nge nuzoyisoma.
wewe wahora udasenga wenyene, genda urondera amagisengesho ya Getsemani, inyota yongere igaruke. Ninde muntu amaze imisi atisonzesha? Ninde muntu yahebye kwisonzesha yahora abikora? Ninde muntu atakizi gusaba imbabazi afise abantu yanditse mu gitabo avuga ati kanaka ndamwanka pastor? Ryohera abandi kabisa. Uyu munsi Imana igusiga amavuta, Imana igusiga umunyu. Tugomba rusenga Imana, Imana yongera ibyura ishengero, abantu b'Imana mwongere baryohe. Turi umuryango wa Kristo, turi abana b'Imana.